Umusaza djpaulin kubwira ati burya igitugu kirakura ntigisumba izosi. Mwanka mwavyemera jewe ndiviye wanyu ndirovyeyare, mwanka mwavyemera ndi dadi wanyu kuko mfise abana mungana, ndiko ndadisingwa n'abana nareze, abana nafashije. Hello bite soje ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe. Kubatanzi nkaba nitwa Jafar Demota cyangwa ite promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, narababwiye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Umuntu ukeneye kumva ngo wumvirize, udakeneye kumva nawo haguruka ugende kuko iwanje ntibasomba urusaku. Guys, djpaulin aje kuvuga ati imiziki ndakaravye, imiziki ndahevye, imiziki ndayitotse kuko na kare nta mahera nayikuramwo, ahubwo nafasha abana b'igihugu. Abana b'igihugu nabafasha kugira umuziki w'u Burundi uduga utrendinge ugere East Africa ndetse n'isi yose. Ariko abana twafashije nibo bariko baratuburira indero, nibo bariko baranjana mu manza. Ubujyajya bw'abaririmbyi b'u Burundi buzoherera hehe? Je ko nafashije umwana yitwa doublejey, none nguyu aniwe ariko aranjyajyana ku ndirimbo yanje yitwa Sinokwirarana. Jewe narishe vyose, ndari ya studio, ndari ya clip, ndiha vyose, ndazana n'umuririmbyi akomeye cyane aturuka mu gihugu ca Uganda. Uyo sundi bamwitwa Jose Chameleone. Mwaramubajije ababwira ngute? Mwaramubajije ababwira ko ari je namuzanye. None ibindi nibiki? Indirimbo yoba ya doublejey gute ari yiwanje? Ari je narishe vyose. Doublejey nawe mwibuke interview aheruka gukora avuga ati jewe indirimbo ni yiwanje, ni jewe narishe, ni jewe naririmbye, ni jewe narishe na video, ni jewe nahamagaye Jose Chameleone. Burya guhamagara Jose Chameleone ni nk'abo uhamagaye Umuriro abaririmbyi bo muri Afrika bose. djpaulin yongera avuga ati ndazi neza ko hariko harategurwa indirimbo ya Bface indimwo amajambo menshi ariko aranuka, ariko umwavoka wanje ariteguye nka rugwe. Burya baze bakinira ahandi, burya je mfise abana bangana nabo, mfise abana naribarutse, naravyaye, nararondotse, mfise abana n'abuzukuru. Abo bana bose baje hirya yejo bavuye ruguru, bariko baramenyera gose. Niko djpaulin aje kuvuga mu kanya avuga ati hariho indirimbo iri kirakogwa na Bface n'urugwaruka nafashije. Aba bana yuko baramburira indero, jewe burya umwavoka wanje ameze nka rugwe, arasamya ari ngaho. Burya mukire gukororera ko kuri YouTube vuba nanjye nzoca ndabashira indani, muzohabonaho nzobashira, ndabereke ko jewe tutangana. Burya djpaulin kubwira ati igitugu kirakura ariko n'igisumba izosi. Mwanka mwavyemera ni jewe dadi, ni jewe viye, ni jewe rovyeyare, ni jewe mutama wanyu. Mwanka mwavyemera ni jewe nabafashije, naha muri ni jewe nahabagejeje. Doublejey once again mwibuke interview aheruka gukora mw'ino ndwi avuga ati jewe ino ndirimbo yanje itabonetse mw'ino ndwi ku rubuga rwanje rwa YouTube, jewe ndatera induru kandi harakora ubutabera. djpaulin nawe agarutse mu gacerere kenshi avuga ati jewe abana nafashije bariko baramburira indero, ubu ndafunze, nta muririmbyi n'umwe w'umurundi nzokwigera nsubira gufasha.